murakoze nyakwa amenyesha amakuru nivyo tuvuye mu rugendo mu gihugu ca Sudani y'Epfo n'igihugu ca Cote d'Ivoire nk'uko twari twabamenyesheje tugenda turabwiye ko turabemera yuko tuzobabwira idonido ibyo tuzoba twize tugarutse twaza amasigara cicaro rero nashaka ndababwire ko tumaze kuva hano twaranyarutse turagenda muri Sudani y'Epfo aho hari hateganijwe inama y'aka karere k'ibiyaga binini abashinga amateka rero bari bahuye kugira ngo barabaho ibikorwa bigeze harimo rero ibintu byo guhana raporo kugira ngo baduhe icegeranyo c'ingene amahere yakoreshejwe mwaka w'ibihumbi 2021 washira 2022 iyo raporo twarayakiriye kandi twasanze imeze neza uretse gusa ko nk'uko bisanzwe harimo abafise amadeni kandi abo nabo baremeye ingene ayo madeni bazoyishura bakanyarutsa ikindi twize cyari ikintu kijanye n'amategeko agenga iryo shirahamwe bakorishira hamwe ayo mategeko hariho akantu sinubona ni ikintu kinini ciyongereyemwo kuko bavuga yuko kumbura impamvu hariho benshi batewa guterera babura abantu babikora babijejwe noneho niho baciye bemeranya turemera ko amategeko ahinduka gato bakongeramwo umurwi w'amaho ujejwe iby'ubutunzi ivyo rero twarabyemeranije hanyuma ikindi harabaye kuraba warahejeje ikiringo umukuru w'iyo nama y'abashinga amateka ihuriro ry'abashinga amateka muri kano karere ka Sirgel harabaye rero guhindura ndetse guhindura ahubwo ko warahejeje ikiringo yari president yari umukuru w'inama nkenguzamateka wa Kenya yarejeje ikiringo ciwe noneho yatezora yo guca hari wundi amusubirira iyo rero nawe twaramutoye yaciye aba umukenyezi arongoye inama nshinga amateka mfata kibanza yo muri Sudani y'Epfo niwe twaciye dutora noneho umukenyezi nyene abushitse tukibaza ko nkuko yabitubwiye azobirangura neza kurushiriza twarashoboye no kuvugana n'ibindi bibazo bikomeye na cyane cyane ikibazo kijanye n'abashinga amateka ingene abashinga amateka boshobora kunganira mu bintu byo gutorera inyishu ibibazo biba mu karere ibibazo abantu batumvikana gushika naho abantu batana mu mitwe bakagwana none bakavuga bati none ku bintu bijanye n'umutekano muke ushobora kuboneka mu bihugu bimwe bimwe none abashinga amateka boshobora gukora gute kugira ngo bunganire twagiye gusanga yuko
mu bintu bijanye mu gifaransa bita diplomatie parlementaire, twagiye gusanga yuko ahanini icyo kibazo cyoshobora kugenda neza kurushiriza, kigatorerwa inyishu neza kurushiriza mu gihe mu bihugu bitandukanye vya kano karere, eka naho woshaka ukaja kure, tuza gusanga yuko amanama nshingamateka aserukiye ubutegetsi bw'amategeko, ko ayo manama nshingamateka yokorana neza n'ubutegetsi nshingwantwaro z'ibihugu bitandukanye. Ni ukuvuga ko ubutegetsi nshingwantwaro mu gifaransa bavuga ko ari pouvoir exécutif, n'ubutegetsi ubutegetsi bw'amategeko nshingwamategeko pouvoir législatif, ko bokorana begeranye cyane kugira ngo noneho byorohe ko abashinga amateka bashobora gukurikira neza ibiba bikenewe kugira ngo bunganire ubutegetsi nshingwantwaro. Ibyo nabyo bikagorana kubera ko mu bihugu byinshi uko amanama nshingamateka akora, uko mbega amanama nshingamateka abaho, murazi ko biva ku imigambwe nayo ikarungika abantu baja mu manama nshingamateka, ariko ugasanga ko n'iyo migambwe ubwayo hagati habamwe ibintu by'ibibazo kubera ko nta demokrasi usangamwo. Hamwe ugasanga mukenyezi ntababwa umwanya ukwiriye mu migambwe. Ibyo rero bigaca biduga kugeza mu nama nshingamateka. Wowe rero ugiye kuvuga ibibazo by'ingene wewe iyo diplomasiya canke ico gikorwa kijanye no guhuza ibihugu mu mibano y'ibihugu cyangwa mu nama nshingamateka, ugasanga ni ikibazo gifatira kure. Aha rero iyo nyinshi niyo twabonye ko twasanze ko ubutegetsi nshingwantwaro n'ubutegetsi bujejwe amategeko bokorana kabisa begeranye cyane. Ariko nubwo bokorana begeranye cyane, nubwo bofashanya bakamenya ko ubwo butegetsi uko ari bubiri buratandukanye, cyo bita la séparation des pouvoirs, kubahiriza ko ubwo butegetsi bwose uko ari butandukanye, murumva ko ari ikibazo nticyoroshe. Twemeranije rero ko bashinga amateka n'abandi babishobora bazobandanya biyumvira muri iyo nzira kugira ngo hazoboneke akarusho, ibyumviro bizozana akarusho muri uko gukorana. Noneho icyo twavuze cya diplomasiya, icyo gikorwa cyo kugira ngo abashinga amateka bashobore kunganira koko leta ishoboke mu bintu bijanye n'imibano, mu bintu bijanye na diplomasi. Rero hariho n'ikindi cizwe, hariho ibintu la tolerance, ibintu bijanye na tolerance, kutihanganirana. Ibyo nabyo bagiye gusanga ko ari ikibazo gituma haba ibindi bibazo bikomeye cyane kushika no ku ntambara. Ibyo nabyo byaravuzwe. Noneho twemeranya yuko mu bihugu bimwe bagiye gushiraho amategeko ajanye n'ico kintu cyo kutubahana, cyo kutarekurira abandi, cyo kutemera ko uwundi ashobora kwihanganirwa. Ibyo rero mu bintu bitera ingorane bagiye gusanga yuko bakwiye koko bamwe kuzoshiraho amategeko ashobora gutunganya neza ingene icyo kintu cyo kutubahana gishobora gutora inyishu, kuko bituma haba umutekano muke mu bihugu. Bagiye bavuga ibihugu baradondagura, basanga ko muri ibyo bihugu byose byo mu karere basanga icyo kibazo kihari, kandi kikaba cyagiye gutera ingorane zitoroshe, ingorane zidasanzwe. Rero hambavu yaho twarashoboye
no kubonana nko nanagiye ndongoye abashinga amateka twari kumwe, twarashoboye rero kuvugana, guhabwa umubonano, turavugana n'uwo mukuru w'inama nshinga amateka w'akarere yaheze gutorwa, ni kuvuga uwo muri Sudani y'Epfo. Twarashoboye kuganira mu mwiherero, hanyuma kugira ngo turabe ingene imigenderanire imibano ikomeye yoshobora kuba hagati y'u Burundi n'igihugu cya Sudani y'Epfo, kandi turanavugana yuko inama nshingamateka yabo ifata kibanza twogirana ingene dukorana cyane, kuko twagiye gusanga ko ni igihugu gishasha, ubwo rero twarumvikanye ko tuzagira imigenderanire myiza kugira ngo natwe tugire icyo twobunganira, hanyuma nabo bagire icyo batwunganira mu byo bazoba bashoboye. Kandi twarabashimiye cyane kuko hariyo abarundi baratwakiriye, abarundi uno munsi bashika 4,000 babayo, kandi babakiriye neza, babafata nk'uko bafata Nyasudani y'Epfo, niko n'abarundi bafata nta ngorane. Tuza gusanga rero ko byo bari byiza ko iyo ntumbero barimwo tuzoyinonosora neza, tukazoyunganira kugira ngo mu mibano tuzoba turi kumwe ibintu bibandanye bitera bije imbere cyane. Tumaze rero kuvaho, twaciye tuja mu gihugu cya Cote d'Ivoire, aho hari inama ya 14, inama nkuru ya 14 y'abarongoye, y'abakuru barongoye inama nshinga amateka zitandukanye muri iryo shirahamwe mu bihugu cyangwa mu mashirahamwe agize iryo shirahamwe rikuru rya APF, bavuga igifaransa. Naha nyene twaraciye ku mayange hejuru, rero sinako hejuru mugabo twarize hari ikibazo cyane ikibazo cy'ibibanza byo muri iyo shirahamwe, ibibanza bitatu bavuga ko bitari bwaronke ababijamwo. Hakaba hariho abantu babiniganira ibihugu byanigana kugira ngo ibyo bibanza babijemwo. Noneho ico kibazo rero twahavuye tugitorera inyishu, ko cyari ikibazo gikomeye cyane. Uretse n'ivyo, naho twarakiriye raporo kukungene amahera yakoreshejwe mu mwaka wa 2021 ushira mu mwaka wa 2022, na iyo raporo twarayakiriye. Hanyuma harabaye n'ivyumviro byagiye bitangwa cyane harajemwo icyumviro ca Ukraine, iriya ntambara yo muri Ukraine. Noneho baravuga bati barakeneye, abashinga amateka barakeneye ko iyo ntambara yohera vuba, kandi babicishije mu nzira z'amahoro. Ihere vuba biciye mu nzira z'amahoro, kuko uko biriko biragenda baravuze ko barabonye ko ibihugu byinshi bishobora gusinzikara, na bimwe bigisha mu isi bavuga ngo za demokrasi n'iki bishobora byose gusenyuka mu isi. Baravuga rero bati iyo ntambara ni ihere vuba
kandi aha narumvise ko no muri Amerika nabyo twarabyumvise, nabyo nyene biravugwa ko nabo bifuza ko iyo ntambara yohera vuba, itoshobora kubandanya uko biriko biragenda, kuko isi yose inzikara cyane. Naho nyene haravuzwe muri iyo nama, haravuzwe ikibazo kimwe twavuga c'ingene mw'isi ibibazo bihari, ingene abashinga amateka nk'uko twari twabivuze ubwa mbere bogiramwo uruhara rukomeye kugira ngo ibibazo byo mw'isi bigenda bivuka mu bihugu abashinga amateka bagire ico baterereye. Naho nyene vyaravuzwe, kandi nk'uko twari twabiganiriye muri Sudani y'Epfo, n'ubundi ico kibazo niko twacumvikanye, bagiye gusanga ko uruhara rukomeye cyane, ariko hakabura ingene ububasha, hakabura ububasha ku bashinga amateka bwo gushobora kuvuga ijambo rigashobora guca rija mu ngiro. Aha naho hagaruka bya bindi nyene dusanga yuko kugira ngo ibyo abashinga amateka bokora bishobora kugira inguvu, nuko bobikorana bumvikana cyane ni n'ubutegetsi nshingwa bikorwa, nkuko nyene twari twabivuze. Rero murumva ko abantu babana biyumvira, bandaya biyumvira kugira ngo bazogira ico baterereye mu kugira ngo iyo nzira yifujwe ishobore kuzoja mu ngiro, n'ubushakashatsi rero bubandanye. Ngivyo mwe twashoboye kuganira, novuga yuko nko muri iyo nama ya APF y'abashinga makuru n'abashinga amateka twari twahuye iyo nama 14, hari haje umutumire niko bamwise ngo invité spécial. Umutumire akaba yari umukuru w'inama nshinga amateka y'Ubufaransa, nawe yaraje, we yavuga ati mwebwe abanyafrika namwe nimurabe ico mwofasha kugira ngo irya ntambara yo muri Ukraine ihere. Aho murumva ko ico kibazo dusanzwe tukizi, nta muntu yodukwega kwegera mu bibazo tutoshobora gutorera inyishu. N'ubundi nka kumwe dora tubivuga, mu Burundi twebwe turi mu bihugu bidafise aho byegamiye, ariko mu bindi bihugu hariho bamwe nk'uko vyama bigenda, hari abashobora kuba bagira barondera aho begamira, abandi bagira ukuna kuriya, mugabo twebwe mu Burundi ntidufise aho twegamiye. Muca mwumva rero ivyo ari vyo. Ngivyo rero ibyo twashoboye kuganira muri uru rugendo tuvuyemo.